asifiwe. Nasomye ahantu nsanga kubahuka gutuka indongozi, kubahuka gutuka umwami, hoho Bibiliya ntikwita imbwa, ikwita umuvyimba w'imbwa. Abandi bo n'imbwa nzima, ariko wewe ugira akaciro kangana n'umuvyimba w'imbwa kubera ututse nde umwami gusa. Mube mwirinda, ntimugasukwe n'ivyitwa uburenganzira ngo n'agateka k'umuntu ngo murenge icagazwa c'Imana. Hari abantu udahangara ngo tuke ugende. Ayo majambo yose turaza kuyagaruka ko muri aya makuru ku buryo burambuye. Turasubiye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese akurikira iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Turi kuwa gatatu, turi ku itariki 9 z'ukwezi kwa kane 2025, aho muri hose turabahaye kaze. Muramenyereye ko tubageza ko byinshi bivugwa mu makuru arimwo aya politike hagati y'akazi na muntu, ubutungane, bivugwa mu kibano, mu mutekano irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi, bimenyesha amakuru, amajambo atangazwa n'abantu bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, hamwe n'ibindi bikorwa nayo abategetsi batandukanye biba byabashikiye, n'izindi ngingo nyinshi tugenda tubakuraho imyihwezo hamwe n'ibiganiro, tibagiye kandi n'amakuru tubatoreza avuye mu bice bitandukanye irya nino mu gihugu cy'u Burundi. Mutwemere rero nkaho kuri kuwa gatatu kwigenekezo y'icenda ukwezi kwa kane 2025 tugaruke kuri aya makuru adasanzwe cyane. Murayijeje kumviriza rero amajwi twaba twatanguje aya makuru. Pastori Isidore Mbayahaga arazwi cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Mbayahaga rero akaba afatwa nk'umushikiriza bitutsi wa Perezida Ndayishimiye ku bakuru. Abumvise ubutumwa bwiwe rero ubu bahiganwa gutora uyu mukuru agiye kubona ibara. Ese yoba arinde? Benshi bati nta wundi ni General Jean Ndirakobuca, umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi. Wenye nasanzwe azi ko ari mu bihe bitoroshe. Abandi bati ni Ndikuriyo, ariko we asa n'uwarusimvye ngo uburozi yoba yahawe mu kwa mbere ngo bwoba bwari bugiye kumuhatana, ariko Imana irakinga. Isidore Mbayahaga yavuze umutegetsi yegereye Ndayishimiye yimirije kubona ibara, ariko abantu benshi bibajije uwariwe. Tubibutse ko muri Myandagaro 2022 mu gihe Perezida Ndayishimiye ari kwategura ikurwa rya General Alain Guillaume Bunyoni ufungiwe mu ibohero rya Gitega, Pasitori Isidore Mbayahaga yoba yaratumwe gukora inyigisho ziteguza abarundi byari bigiye kuba mu gihugu cy'u Burundi nk'impinduka muri leta hamwe no muri politike ya Varisito Ndayishimiye. Tubabwire ko Alain Guillaume Bunyoni we mushikiranganje watanguriye Varisito Ndayishimiye, ariko akaba yaramaze amezi make ndetse akaba yarasubiriwe na General Jean Ndirakobuca, nawe bivugwa ko yoba agiye kumara amezi make ari hati muri leta ya Varisito Ndayishimiye. Bamwe bati Varisito Ndayishimiye ntiyoroshe, ariko ntiyorohewe, ndetse no kubana n'abashikiranganje ba mbere ngo ntibimworohera. Muri CNDD-FDD Bujumbura yigishije ko amahasa adasangira intebe y'ubwami, ko atagihugu kigira abami babiri. Uwo ni Isidore Mbayahaga. Muri CNDD-FDD Gitega naho yigishije ikinyoni citwa igifyoti cari cigaruriye vyose, cishize mu bushorishori, catovye isoko, hanyuma bagitera injugujugu baracomora. Bunyoni yarakuwe ico gihe. Muri Ndamukiza 2023 ni imisi ibiri nyuma y'ifatwa rya Alain Guillaume Bunyoni, Isidore Mbayahaga yateguye inyigisho mu ishengero ryiwe, azikora publicité ku mbuga ngurukana bumenyi, azita ngo niwe yihemukiye ntawo muririra. Bivuze ko yari yateguje ko Alain Guillaume Bunyoni agiye gukurwa mu mabanga, ariko mu nyuma rero amaze gufungwa, bisigura ko Isidore Mbayahaga yoba yaravuze ko Bunyoni yihemukiye ngo ntawe uzomuririra. Kuva ubwo rero Mbayahaga afatwa nk'ujejwe gutangaza ubutumwa bunyegeje bwa Varisito Ndayishimiye, ngo kuko no mu biterane vya CNDD-FDD ngabonekamwo kandi uwo Isidore Mbayahaga atiri muri CNDD-FDD, ahubwo afise uyundi mugambwe arimo. Umunsi w'Imana uheze hari kwigenekezo rya gatandatu ukwezi kwa kane 2025. Isidore Mbayahaga yigishije ubutumwa bwitwa mwirindi izo mbwa, abanza kubukorera publicité ku mbuga ngurukana bumenyi, aho benshi rero banamukurikiye. Benshi rero batahuye ko ari n'umutegetsi agira atukwe bikomeye, bivanye n'uko Isidore Mbayahaga yateguje inyigisho aza kugaruka ko
akabinyuza ku mbuga ngurukanabumenyi abazi ko ari ubutumwa bwa politike. Mu butumwa yatanze, Isidore Mbayahaga yavuze umuntu yegereye cyane umwami yahengereye hari utugorane mu gihugu atangura kuvuga nabi umwami. Uyu muntu Isidore Mbayahaga akaba mwita umuvyimba w'imbwa, nawe mu nyumvire Pasitori Muzima amumenyesha ko himirije ibihe bibi ikuriwe. Bisa naho yari ari kugabisha Murantunge. Abumvise ubwo butumwa rero ubu bahiganwa gutora uyu mukuru agiye kubona iwari we. Benshi bati nta wundi ni General Gervain Ndirakobuca urongoye leta ya Varisito Ndayishimiye. Bikaba binatera ubwoba n'abantu benshi bavuga ko hamirije kuba impinduka zikomeye cyane muri leta y'u Burundi. Bikaba rero bivugwa ko Gervain Ndirakobuca muri iyi minsi atamerewe neza, ndetse amakuru menshi adushigeraho nuko atakiboneka cyane, ahubwo ibintu ngo vyoba byarayangaye kuri we, nubwo ngo atakiboneka cyane, ahubwo ngo arafise n'ubwoba bw'ibishobora kumushikira. General Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika. Uyu mugabo asa n'utakibaho muri leta Ndayishimiye, kandi bifise ico bisiguye kinini cyane muri politike ya CNDD-FDD. Gervain Ndirakobuca batazira ndakugarika, banamutaza iryo zina ndakugarika bivanye n'ibihe byo muri 2015 ico yamenyekane kubera ibikorwa byo guharika imyamamazo ku bantu biyamiriza ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri 2020 hoho agenwa kuba umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu. Vyatumye rero akomera cyane kandi agira n'igitinyiro kubera ingingo ziwe yafata zigategerezwa kuja mu ngiro ubwo nyene. Vyatumye abategetsi bose bamutinya kandi baramwubaha gusumvya na President Ndayishimiye. Ahindurira amabanga rero agasubirira Alain Guillaume Bunyoni hoho, abantu bari bazi ko ingingo zikomeye kandi zikakaraye cyane zigiye kuba nyinshi cyane, ariko akigira mu kirimba yahasanze intare y'ingore yaramwiteguriye bikwiye. Amabanga menshi yokozwe na Gervain Ndirakobuca amanza gucishwa ku ntare y'ingore ngari we Angelina Ndayishimiye. Nawe biruko rero ngo Burundi kugira buhinduke, ngo Barundi busabwa ko buhinduka mu vyumviro kuva ku bategetsi gushika kuri ba Nyarucari. Hakenewe umugabo akakaraye, umugabo avuga ari kijana, umugabo adatinya gupfa, umugabo afata ingingo akayuma ko kandi akayishira mu ngiro, umugabo bose bo kwita umudictator. Niwe rero akenewe mu Burundi, ngo muvyanka muvyemera, ngo mugishaka kurongorwa n'umuntu ayumba nka Varisito Ndayishimiye, ngo mwese Burundi muzohonga kandi atantambara ihari, mwirukire mu mahanga kubera ubukene. Niko byagenze muri Zimbabwe kuri leta Robert Mugabe, abantu barahunga igihugu kubera ubukene, baraja kuzura muri Afurika y'Epfo n'ahandi. Mugero Mukamugabe wewe bamwita Gucci Lady kuko impuzu yambara yishikira mu mahinguriro. Yari umukastoma akomeye wa Gucci. Abanyagihugu nabo ituma amazi kubera inzara. Uravye rero Abarundi uko bameze ubu no mutwe yaho, ngo nta mugabo witwenga twenge nka Ndayishimiye bashobora, kandi noneho ngo nivyo kunda ko igihugu wogira aho gishikanye. Uri umuntu yayatanga bisaba umugabo akarishe. Mwarabonye mu mezi make gusa Gervain yari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, ivyo yashize ku murongo uko bingana kubera yari akarishe. Ariko President Varisito Ndayishimiye amaze gufata ingingo nyinshi cyane, ategeka abantu gukora ibi na biriya, ariko bikaba birangiriye ngaho. Gakorona agasuzugura amwereka gusa, ababibona bo bakaba babisigura ukundi. Nibi rero bitoroshe muri leta y'u Burundi. Murumviriza ko impinduka zishobora kuba umwanya n'umwanya. Reka rero tubitege amaso, ntidupfumura, tubitege amaso kugira ngo tuzomenye uko bizogenda. Igihugu ntigitangwa kiragwanirwa, niko Reveriyano Ndikuriyo yoba yarashikirije ku munsi mukuru w'umukenyerarugamba Day. Hari kuwa gatandatu ikibuga c'ingoma kiri Gitega ku mugwa mukuru wa politike w'u Burundi caranyeganyijwe n'indirimbo n'ivyivugo cy'umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD, ahimbazwa ku nshuro ya 4 umukenyerarugamba Day. Ku nshuro ya 4 umunsi rero uba warahariwe abanywanyi b'uwo mugambwe. Umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo rero akaba yarashikirije imbere y'abanyagihugu benshi bagandaje agira ati igihugu ntigitogwa kiragwanirwa, reka turabe insiguro yavyo. Abanywanyi b'uwo mugambwe ibihumbi n'ibihumbi harimo n'abagumyabanga, ni izina ry'abanywanyi b'uwo wahoze ari umuhari w'abagwanyi imbonerakure n'abakenyerarugamba baragize urugendo rwo guhimbaza ico gihe gihambaye caranzwe n'amajambo akomeye kandi arimo inyigisho z'umugambwe. Igihugu ngo ntigitangwa kiranyakurwa,
umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD Ndikuriyo niwe yashikirije iryo jambo ry'umuriro imbere y'abantu benshi bari ngaho. Yaramenyesheje ati igihugu ntigitangwa kiranyakurwa imbere y'uko azaba kubandanya kurikanura imbere y'abansi n'ubu bakiriho kubwiwe, ngo bahisemwo inzira y'intambara ariko barananiwe mu buraruko, mu bumanuko, mu buseruko no mu burengero. Niko rero yashikirije yishimikije abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'ivyabaye muri 2015 batumye rero haba uruhagarara rwakurikiwe n'ikindi kiringo ciyamirijwe co mw'isi umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza uwo mwaka nyene. Umunyamabanga mukuru kandi yanemeje kandi ko imipaka yose icungerewe neza kandi ko ngo wogerageza wese kuvugira igihugu avuye hanze y'igihugu azofyondwa n'inzego zo kwivuna abanzi n'umutekano. Yasubiriye kwemeza ko CNDD-FDD izotsinda amatora yose 100%, kongera ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bategerezwa kwinjira muri uwo mugambwe. Haratanzwe rero n'umwanya wo kunamira no guhicubahiro ngo abahoze ku rugamba rw'intambara, ngo uyu muryango wose no gutegerezwa kurungika n'imiburi buringa umwana umwe mu gipolisi canke mu gisirikare. Niko Reveriyano Ndikuriyo yoba yarasavye agasubira kwemeza ko umugambwe wiyemeje kurwanira igihugu ku giciro c'amaraso. Akamaro ku bategetsi, indero, iterambere hamwe n'ubutwari, kuko ku ruhande rw'iwe Marie Gorette Yamuremye n'umukuru w'umuhari w'abakenyezi muri CNDD-FDD yahamagarira abakenyera rugamba kurushirizaho kwitanga ku bw'iterambere rusange. Yabasavye rero gushinga amashirahamwe, gukurikirana indero y'abana ariko kandi no kwitaho politiki. Abakenyezi bategerezwa no gutora no kwitoza, niko yashimangiye imbere yo kumenyesha ko hakenewe inyigisho zo gutegura imigambi. Umukenyezi rero Yamuremye yahamagariye kandi abanywanyi kwirukira ibanki y'abakenyezi kugira ngo baronke ingurane y'imigambi yabo. Ivyo kwerekana inguvu rero mu gihe hegereje amatora, kuko uwo munsi wabaye mu gihe hegereje amatora kandi kirangwa n'amajambo yo kwigisha no kwizera umugambi uri ku butegetsi. Biciye mu kamo rero ko gukundisha igihugu abantu, kuba maso no kwinjira ku bwinshi, CNDD-FDD ngo yifuza gukomeza imishinga yabo no kugenzura vyose mu matora yimirije, nayo rero yoba ahanzwe amaso n'abantu benshi hamwe n'imiryango mpuzamakungu. Reka rero tubandanirize kuri aya makuru havugwa cane mu gisata co kwiyunguruza. Ibintu bitera biba bibi cane, iduga ry'ibiciro vyo kwiyunguruza hagati ya Rumonge, Bururi na Bujumbura, ingenzi zirarushe. Niyo nkuru yandikwa n'ikinyamakuru SOS Media. Harize indwi zitari nke abakoresha amabarabara ava mu Rumonge, Bujumbura hamwe na Rumonge, Bururi bitamiriza tuzwa ry'umurengera ry'ibiciro vyo kwiyunguruza. Bunguruza abantu bagasigura ko biva ku bukene bw'ibitoro, mu gihe abiyunguruza bo bavuga ko bishwe n'ubukene. Mu barabara ya Route Nationale 3 na Route Nationale 16 shavuri riko riraduga igiciro c'itike ryo kwiyunguruza hagati ya Rumonge umanuka bushira burengero na Bujumbura mugwa mukuru budandaje cavuye ku bihumbi 10 gushika ku bihumbi 15 y'amafaranga y'amarundi mu kiringo c'imisi mikeya. Ico giciro kikaba kiri hejuru cane ugereranije n'igiciro ca leta ibihumbi 6,500 ku mabarabara ya Rumonge na Bururi. Mu bumanuko naho nyene ibintu ntivyifashe neza, ingenzi zikaba ziriha gushika ku bihumbi 15, mu gihe igiciro cemewe kitarenga ibihumbi 5. Ngo ntivyumvikana na gato, ngo turiko turasabwa kurenga inshuro zibiri igiciro gisanzwe, atansiguro, ata fagitire, atanimwe bivugwa na Etienne. Akaba ari umudandaza afata ingendo kenshi hagati ya Rumonge na Bujumbura. Zibiri ziheze ngo nari narisha ibihumbi 10, ngo ubu ni ibihumbi 15 canke kume ngaho. Abatwara imodoka rero bakavuga ko vyatewe n'ikena ry'ibitoro, kuko ku ruhande rw'abashoferi insiguro ziratomoye ko ubukene bw'ibitoro ngo nta yindi mahitamo dufise, tumwe bitoro mu kinywabi no ku biciro birebire, ko bisigurwa n'ubunguruza abantu kuri Route Nationale 16. Kubwo abashinga intaye benshi rero bido y'amaritiro 200 kabigurwa ubu ibihumbi 300, y'amaritiro 40 yaraduze kugera maritiro 600 ku giciro ca leta. Rero zo zikaba zigurwa hagati y'ibihumbi 80 n'160 y'amarundi. Birerekana rero ingorane y'igitoro ikomeye ikora ku gihugu cose. Ikibazo c'ibitoro kikaba kibangamiye igihugu cose harahize n'amezi arenga 48 Burundi buriko burahura n'ikibazo gikomeye c'ikena ry'ibitoro ryatewe no kugabanuka kw'amafaranga y'agaciro hamwe n'ingorane zo gukura hanze ibitoro. Amasitasiyo menshi rero ukaba usanga ataco afise, kandi abantu baca batangura no gutonda ku masitasiyo iyo bumvise ko hariho ibitoro bihava bizanwa. Ingaruka ni nyinshi rero, kuko
imodokari zunguruza abantu n'ibintu ziragabanuka, iduka ry'ibiciro by'ibifungurwa, ihungabana ry'ibikorwa ku bitaro n'igabanuka ry'umwimbu mu bisata by'ubutunzi. Naho igihugu rero cavuze kenshi ko kigiranye amasezerano n'abashobora gufasha mu karere mu ntumbero yo kugwiza ibitoro vyinjizwa ku rubuga. Ingorane ziracibonekeza, abanyagihugu rero bakaba bavuga ko bahebwe. Abayunguruza bakaba biyamiriza ukuntu indongozi zitanezerewe na kimwe kuri ubwo bukene bw'ibitoro. Abakene bacane nibo bagira ingorane zikomeye, ngo twarahebwe rero niko bivugwa na Marie Claire umudandaza wo ku isoko rya Rumonge. Ntawe ushobora no gufata ingendo, haba kuja gushora ibidandazwa, kwivuza canke kw'ishure kwiga. Kuri iryo duga ry'umurengero rw'ibiciro, ingenzi nyinshi zikaba zisaba leta ko yofata ingingo vuba na bwango, zisaba ko hoba itunganwa ry'amategeko ku biciro vyo kwinguruza, hamwe no gufata ingingo nyazo kugira haboneke ibitoro bikwiye kandi biboneka ku giciro kigereranye. Iki si ikibazo c'ingendo gusa, ni ikibazo co kubaho, bikabivugwa n'umunyeshuri aba yarabonetse ku gituro c'imodokari ica Bururi. Tukengurukiye mwe mwese mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho kuri Imboneshakure ya Hejuru TV. Ico mbasavye nuko mufyonda kuri subscribe canke s'abone, niba mutari mwafyondako mwibuke no kubisangiza genzanye kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Iyi ni Imboneshakure ya Hejuru TV. Bane bahezagire tuze gusubira amakuru yo mu masaha ari imbere.